aramabanga anyegeje muri kuno kwezi bijanye na tema Imana duhaye. Nibaza iyo abatwabimenye kuva kera ubuzima bwacu ntibubwabaye buri uko buri uyu munsi. Reka mpere kuri kino gisiko no citangazo. Ndafise ubwoba bukomeye cyane yuko abariko bararuka muri kino gihe batwarukako bashobora kutazokwizegwa n'Imana uko Imana yatwizeye, bitewe na service mbi turiko turabaha gushaka kuborohereza muri vyose, kwanka ko bababara uko twababaye. Ndasubiramo, abariko barakura muri kino gihe bariko bakurira mu kirere cyo koroherezwa ku rugezo rwo hejuru. Mugabo ubuzima bazobamwo mu bihe vyabo bwo ntibuzoza buborohereza uko twebwe turiko turaborohereza, kandi kutabategura mu bikomeye uyu munsi nta ciza na kimwe turiko turabakorera, kuko nibagera imbere to y'amayesheke azoba ari nini cyane. Abavyeyi tuvugane, nivyo umuvyeyi wese aba yifuza ko uko yabaye atari ku mwana we yobaho, mugabo osi tunabategure mu bijanye n'ibikomeye bazohura navyo, kuko bazohura navyo. Kuba turiko turafyinisha abana ntibisobanuye ko ubuzima nabwo buzoca bafyinisha ngo tuko turabafyinisha. Nabivuze ko gatanu numu entraîneur yarafise umukinyi akina box, hanyuma muri entraînement bari barimwo amuzanira umuntu akomeye, aramubwira ngo shaka ino entraînement ariyo yanyuma imbere yuko azoja muri competition, yuko iba entraînement mugabe iri heyere. Urabuze undi entraînement bijya vyama box ari ibintu babambika, ari amaregre bashira bakavuga ngo ntumukubite nga ntumubabaza ntashikana ko gose. Mugabe entraîneur aramubwira ngo ndashaka ze gushikanako. Aramubwira ati kandi hari muri competition, aramubwira ngo ibiza kuba uyu mwanya nivyo bitegura ibizoba mu gihe ca competition. Cyo gitipe cyari gikomeye kiramubiganura serieusement. Haramubwira atarambabaje atahubwa abandanye, ati kubera urya muzogwana ntazokwigera gabanya force yararungitse kugira ngo areke kukubabaza, azo gukubita bikabije bikomeye. Ati rero genda witeguriye ko urya muzogwana ahubwo azo gukubita kuruta uko urakareka gukubita. Iyo entraînement yabaye itoroshe, arakomereka muri entraînement, aravyimba muri entraînement, mugabo agiye naho nyene vyageze nko nyene mwanya wa mbere baramukubita aragwa hasi. Bigya bagenda bakababwira amajambo, entraîneur amubwira ati ntabindi ndakubwira, nkeneye ko urya muntu muri ko muragwana umunshirira hasi nta kinda gusavye. Aca musubiza mu kibuga. Agiye yari yakwiswe bwa mbere, mugabo atari vyukiranya kubera ko yari yateguwe kutazokoroherezwa mu rukino ragiye guhura nago. Ubuzima bwacu nuko nyene bumeze. Naco gituma arwambwiye ejo turi kube muri biro, arambwira ati nibaze kuko kwezi kuzodusiga twese twabaye abajeneho, kubera ko ingene biriko birakogwa, ingene Imana iriko iraduha amajambo, biragaragara neza yuko ikeneye ko tuba abantu bakomeye, kandi niko biri. Rero dufise theme muri kuno kwezi iryo cyane yitwa ngo umubabaro uhindurwa umunezero. Mugabo parti ya mbere kandi izokokipa umwanya munini ni parti ngiye kuvuga cyane ubwiza bw'umubabaro Imana ireka ukaba ku buzima bwawe. Bwira umuntu herande bati hari ubwiza bw'imibabaro. Surakana mubwira uti ni byiza ko duca mu mibabaro. Magatoya abi Filipi mpere kuri no introduction, aho Paulo avyita privilege. Kubabara kari privilege. Mvuge gatoya umutima yari karakoreramwo aho hantu, hamaca tubandanye mu bindi. Ndiza neza nakikiranye yuko kuno kwezi kuradusiga twabaye abantu bakomeye kuruta uko twari dukomeye, abagiye kuza kwizegwa n'Imana kurundi rugeza abavyize numva meri meze neza. Abi Filipi gice cyambere ku 29 hamwe na 30 twihuta. Haravuga ngo kuko icyo mwagabiwe ku bwa Kristo atari kumwizera gusa, ariko mwagabiwe no kubabazwa kubwiwe. Mu Cyongereza avuga ngo for you have been given not only the
privilege of trusting in Christ, but also the privilege of suffering for him. Kuva ryari kubabazwa ari privilege? Sukiri jambo umwanditsi waryo yihenze kuvuga ko imibabaro ari ibakwe, ari kimana twiteze ko. Ariko aravuga hano ibijyanye n'umubabaro hano hantu, womenga umubabaro ni ikintu kiza, ni ingabire idasanzwe Imana duhaye. Ego kubabazwa ni ingabire. Mbwira umuntu ati kubabara ni ingabire. Oya mubwire, muraza kunahura mu mwanya uri imbere. Haleluya. Kubabazwa ni ingabire kubera ko Imana yemera ko tubabara. Iminsi yose umutahe ukomeye Imana ishyira mu buzima bwacu yama iwushiraho ikoresha imibabaro yemera ko ducamo. Kubera ko imibabaro yacu itekemo igikogwa cyo gusumbuswa no guhumurizwa kw'abandi. Ndasubiramo, nta muntu numwe muri buno bugingo azosubira kuba umuntu w'ikimazi mu buzima bwa benshi atagiriwe aya mahirwe yo kubabazwa. Irukanga abikono ba mbere igice ca no ba kabiri igice ca mbere ku murongo wa 4. Irukanga vuba cangarukanga a privilege of suffering. Itwirura mu marushwa yacu yose, itwirura mu marushwa yacu yose kugira ngo natwe tubone uko twirura imibabaro abari mu marushwa yose. Kugira natwe tubone uko ngene twirura umubabaro cyangwa imibabaro abari mu marushwa. Bavuze bangahe? Bose. If Imana iza kugukorera nivyo uzokorera abantu. Ingene Imana yagutabaye niko uzotabara abantu. Ingene Imana yagutwengeje niko izotweza abantu. Ingene Imana yakugiriye neza niko uzogira neza abantu. Mu bihe vy'umubabaro n'umutahe ukomeye w'ijuru kubw'abandi. Haleluya. Haleluya. Itwirura mu marushwa yacu yose. Abahamagawe baragira amarushwa, abahamagawe barahuhutishwa, abahamagawe ndaze kubivuga hari ibihe vy'amajoro. Ariko namabwire ngo abahizi bose bakomeye, rafa pasi nakunda kwikana interview bamwe bakoze ibintu bikomeye. Hari ikintu bamwe bavuze ngo witwa Mike Tyson, umuboxer, yavuze ngo I don't believe in talent. Yavuze ngo sinizera ingabire, sinizera itarano. Mugatari sigura munsi aravuga ngo itarano cyangwa ingabire Imana yaguhaye ntikwiriye kugira ngo ucike icyo Imana yashatse kucikana mu inosi. Siko muri ko muranyumva. Benshi barafise ingabire mugabo zamaze kozera bafiramo. Kubera iki? Kubera ko batatoje ukungene izo ngabire bazikorera, ingene izo ngabire bazikarisha, ukungene izo ngabire bazitegurira aho zikorera. Ivyo navyo ntibitegurwa mu bindi, ntibitegurwa mu misi mikuru, ivyo bitegurwa mu mibabaro. Ingabire Imana guhaye izogira ikimazi benshi biciye mu mibabaro Imana izokwemera kucamwo. Kubera ko Imana impamvu yemera ko tubabara si kubera iba yatwanse. Imana iremera ko tubabara kugira ngo tubinyishu mu runganwe rwacu. Umva meni yanyu muri kino kibanza. Irukanga Samuel wa mbere. Aha rero ngomba nduga handi hano. Samuel wa mbere igice cya mbere turasoma dore ku murongo wa 11. Shabroko satesh, suffering to suffering. Asezerano isezerano ate uhoraho nyene ingabo. Duga hejuru gatoya. Shukwa 9. Maze barangije kujya no kunywa aho bari bari Shiro, hanava hasi. Kandi Eri umuherezi yari yicaye ku ntebe yiwe ku gishima ryango mu rusengero rw'uhoraho. Maze Hana asenga uhoraho afise impundu. Shaka ngo uhoraho yari yaramuzivye inda. Hano cyane shaka. Duga hejuru. Ariko Hana yamuha umutigiri ungana n'iyabo kabiri kuko yamukunda. Ariko uhoraho yari yaramuzivye inda. Munshira karungano hano uhoraho yari yaramuzivye inda. Inonda ntiyari yazibijwe cyane yugawe n'abadayimoni. Urasi n'ubwana n'ivy'umubiri kwibaza ibibazo vyose dushaka kugira mu buzima biva kuri Satani.
Satani nivyo niwe yitirirwa ibibi byose. Mugabo hariho ibibi bituza ko, hari ivyago bituza ko, mumbabarire abigishwe n'abijanye n'ubuntu bw'Imana bivuye ku Mana. Imana itubabaje suko ari Imana mbi, Imana ifise inzigo, Imana itadukunda, n'imibabaro idutegura ikintu ciza kiri imbere tuza kuva mwanya uri imbere. Hana ni yarafitanye ikibazo na Satani. Mbwira umuntu rero ndi wabati ibibazo byose ufise ubifitanye na Satani. Hari ibibazo abizera bagira kubera Imana. Haleluya. Ni washaka umuntu asanzwe wefite ibibazo. Mugabo abantu bose bakeneye kwandikisha amateka hano muri nosi n'abantu babwirizwa kwakira ikivuye mu kiganza cyose cy'Imana, kiba cyiza kiba kibi. Paul yavuze ngo ni privilege yo kubabazwa. Nufameli mezeza muri kibanza. Hariho amaleson twiga kubera imibabaro n'amarushwa twaciyemo. Ndetse kubabwira kimwe, uyu munsi bamwe babura kubera ko batatawe igituma Imana yemera ko tubabara. Ariko Paul ariyandika kuvuga ngo sivyo gusa, ariko tunezererwe amarushwa yacu. Kuva ryari tubwirizwa kunezererwa amarushwa yacu? Kuko amarushwa yacu atera ukwihangana. Nta kwihangana atamarushwa yabaye. Kwihangana singabira Imana ih'umuntu. Kwihangana ni igikorwa Imana itunganiriza mu marushwa. Family mezereze Imana yakina kutunga kwihangana mu buzima bw'iwawe, izozana amarushwa, izozana ibibazo. Paul avuga ngo tunezererwe amarushwa yacu kuko amarushwa yacu atera kwihangana. Kwihangana ugatera kudatsindwa no kugeragezwa. Ni waba ufise kwihangana ntuzotsindwa n'ibigeragezo bisoza ibizoshaka kugukubita hasi. Ivyo nibihagije. Kudatsindwa no kugeragezwa bitera ivyizigiro. Ivyo vyizigiro ntibitetereza kuko urukundo rw'Imana rwasutswe mu mitima yacu hamwe na muhebe yatwahawe amashi menshi ku Mwana w'abami. Ntushobora kuba umuntu azorongora abandi baca utari umuntu yihangana. Mbwira umuntu ndi wawe. Ntushobora kurongora abandi baca. Ndiko navuga umurongozi w'abarongozi. Muri komishoni ko navuga. Hari kuba umurongozi bisanzwe. Urugezo rwo hasi rwo kuba umurongozi no kurongora abantu basanzwe. Mugabo ubundi Imana idushaka ku rugezo guko tuba abarongozi badasanzwe. Ico twita muri leadership the great leaders, ni kuvuga ngo n'abarongozi barongora abandi barongozi. Naho bashaka kugushira hejuru y'aba chef d'entreprise bose bakorera mu gihugu, akaba ari wowe ubaro. Sindi ko murekera anyumva. Naho bagushira hejuru y'ibigatanya, abantu bakoze ibintu uravyumva vy'amateka bakagushira hejuru. Sindi ko abantu bari kubaranyva muri kiro kibanzo ndiko ndavuga. Naho Imana ikwizera ikakwizera mu bizewe. Iki nico kibanza mwajemo, iri ryo yerekwa mwajemo. Iri yerekwa si yerekwa ryo kurongora abantu basanzwe. Iri ni yerekwa ryo kurongora yandi mayerekwa yandi. Iki si gicaniro gusa cyo gutuma abantu bagirirwa neza, no. Iki ni gicaniro cyo kuhagurutsa ibindi bicaniro bindi ahandi ha. Sinzi ko ari umuntu ari karanyva muri kiro kibanza. Nico gituma Paul avuga ngo ntitwahamagariwe gusa cyangwa ntitwagabiwe gusa kwizera muri Kristo, ariko twahawe niyo privilege yo kubabazwa kubwe. Imana yemeye ko tubabazwa. Mwame mubizi neza yuko ni cyizere ijuru rikugiriye, kuko saba ari bo bose Imana yemera kubabaza. Abijuru ryemeye kubabaza n'abazovyara ba Samuel. Am I talking to somebody here? N'abazovyara umviriza uwimika abami akimikura abandi. Sinzi kuba abantu muri kiro kibanza bari kwamva isoni ko navuga. Mu bana ba Penina nta numwe tuzi, kuko nta numwe yakoze ikintu gitangaje hano muri nosi. Ariko umwana Hana yavyaye amaze kubabazwa n'Imana. Babantu siko bari muri kiro kibanza. Umwana Hana yavyaye amaze kubabazwa n'Imana. Yabaye umwana, yabaye umuherezi. Apana umuherezi, yabaye umucamanza. Niwe yugura kugara, niwe yugara kongera kugurura. Niwe nuwapfukamigwa n'abami. Sometimes rimwe na rimwe ndaryohe gukungene umwami Sawuli aza akamwinginga amubwira ati umviriza twadesize twe n'Imana yuko
ingoma yawe ihagarara toya ndagusavye umbwirira Imana toya ntibikunda nagerageje ku buryo Imana munyumvirize neza Imana iraza iravugana na Samweli iramubwira tumviriza nagomba kuza kwindi etape yindi mugabo urambujije kubera ko muri kurarira Sawuli igihe cyose Samweli yarira Sawuli vyarabuze Imana kubandanya gukora ibindi porti Imana ryabonye undi mwami yitwa Dawidi agiye gukosora ivyo Sawuli yari yarakoze mugabo Sawuli yarahagaze mu muryango arabwira Imana ati Imana oya hari ico twokora kuri Sawuli Samweli ahagaze aravuga ico twokora kuri Sawuli Imana amubwira uzogeza ryari kumuririra umunsi Samweli yahagaritse kuririra Sawuli no munsi ivya Sawuli vyaheze hari abantu hano muri nose atakintu na kimwe Imana ishobora gukora hano muri nose batavuze ego siniko umuntu yakamva muri kino kibanza nico gituma Imana ivuga ngo naho mwohamagara Samweli na Mose abo at least nibo bahora bavuga mwumva ivyo ntumviye abandi siniko muri ko muranyumva papa wanje akiriho kora ko nari umuhungu je nyene nari se privilege kuri we yuko ankundwa akaza cyane kuruta abandi bantu nkaca ngira abashiki banje bari ngaha mugabo si bose hariho umwe muri bo ntiyakora amakosa wenyene ubwiwe yari kosa aho hari kera ibyo ni isezerano rya erega no ngaha haraba hari abantu badakora amakosa cyangwa badakora amagafe bonyene ubwabo ni gafe umubomye ni matrice y'amagafe yose abaho umunsi umwe sindi vyakoze mama arampamagara arambwira ati aramwica so wawe ati mugabo kubera ko wagukunda irukanga mu cumba papa mu kudukubita yadukubita makable y'iradiyo umunsi umwe papa yarigeze kuza kubita ko yari wewe yari Lohiane aje kumukubita ikofe sindi kintu yari yakoze ashavuye araza arizanye ryari kuri vitesse ntoshobora kubabwira nawe sindi vyamufashaga ngo yo acarunama aca kubita kabati mutama kubita kabati nagenda mubona mu maso umva ntiyashobora kurira mu maso yaje mugabo nagiye mbona mugabo ati kameme umugere wowe kabera ko yunamye ari hasi umugere kamwe kubita umugere navyuma mama ati irukanga aramwica mugabo ca mbona ibintu ntari bwigere mbona shitse mu cumba mbona yatoye ariko arazinga agomba mukubite ndashika ca ntangura kurira aravuga ati umviriza uvuze mpera kuri wewe kuko arazi faiblesse yiwe ko mvuze kameme biraza acaranga bice ncamera kuri wewe kameme je naco naye nakoze ca ndareka kuvuga mugabo ca numva umugrand sœur atangwe kumubwira ngo papa rw'imbere yuko nkubita kunyemere ndakubwira ingere ndagukunda agiheza kuvuga ati numvise no guhana bizu aduga ku gitanda mugema bizu yaramukubise ntiyamukubise yani uhori ndamukubita yo bari arimo satani w'amahembe ntiyamukubise au fait hariho ahantu tugera muri dimension spirituelle Imana ashavuga ati mu bandi nta numwe aza kuvuga ngo numve ariko umwana wanje nzungu niyavuga wenda ashobora kumviriza umwana wanje Shime niyavuga ndashobora kumviriza umwana wanje hashizina giwawe ntazinugira umwana wanje Yohani niyavuga ho ndashobora gutegura siniko muri ko muranyumva mugabo aho hantu kugira tuhagere ku bantu umuntu ashobora gufata ingingo nyene yo gukumira umuntu gute mugabo kumana ibi kenshi tubihabwa no kwemera kubabazwa n'Imana Imana yeme kuko reka daboshireho ino statement Imana ikemera kukubabaza muri wewe umenye neza yuko yakwizeye imbere yuko widodomba imbere yuko wibwira umanze guti Imana ndagushimye kubona wanyizeye
kugira ngo nshobore guca muri ibi bintu, kuko ivyo bintu ntiupfa kubicamo gutyo nyene. Ivyo bintu bihetse n'umugongo uhetse kazoza ka benshi mu runganwe rwawe. Abavyize nuvamene ya muri kino kibanza. Haleluya, haleluya. Garuka gatoya, oya ndavuga ngo muvyumve. Uhoraho yari yaramuzivye inda. Turi muri Samuel wa mbere ngo kuko Uhoraho yari yaramuzivye inda. Ninde yaramuzivye inda? Ni Imana. Nticari kibazo ca Satani. Nabwiye muri kiruti ya kabiri nakaga gakomeye ku muntu aza gutabara intambara iri hagati y'Imana n'umuntu. Hari Imana imbwira ati mbisa mwana wanjye, mbisa mukozi wanjye, mbisa ibi nawe usenga gute? Uko ubandanya usenga wowe nyene ubwawe uriko urinjira mu kibazo nanje. Nibi tubona meme no mwisi. Kubera iki abanyamerika ari abansi b'Abarusiya? Ni kubera ko abanyamerika bashigikiye Ukraine. Siriko muri ko muranyumva? Siriko muri ko muranyumva? Ugiye mu ruhande rw'umwansi w'Imana, ndavyite gutyo, ubaye umwansi w'Imana automatically. Rero hari abantu cyo gituma tubiza kugira amaso mu buryo bw'impemu. Ico ndiko ndacamwe kivuye kuri Satani cyangwa kivuye ku Mana. Imbere yuko usenga ngo maze igihe nsenga, igituma utishugwa ni kubera yuko utaramenya ikibazo cawe iyo cavuye ku Mana, ukaza kwirukana Satani. Satani wewe azogena mugabo hari gabwira Imana ati Imana mugabo arandenganije, none ni jewe na ugayinda hano iyo hana yasenga sema zirandengana, none je namugayinda inda yugawe na soma neza biriya. Uhoraho yari yaramuzivye. Mbwa kwereka Imana yugara inda zacu, kwereka Imana tubabaza. Rero nicigwa ngoma ndabigisha bishoboka ko mutari bwigere mwumva ahandi hantu, mugabo kizobatunga ubuzima bwanyu busigaye. Bwira umuntu rero ndi wawe ngo ibibazo Imana iduteza n'ivyo bisanganywe. Hari abantu babaye shoke. Imana yafise ibibazo cyane gose. Imana yafise ibibazo by'abantu babwizwa guhozwa muri no si bari kubararira. Muga Imana izomanuka ivuye mu ijuru kuza kubahoza. Imana hariho umuntu izokoresha kugira ngo abo bantu bahozwe. Ariko Imana irafise ibibazo cyane kuruta n'ivyo twebwe dufise, kuko iki gihe cyonyene tubona yugayinda ya Hana. Hana yarafise ikibazo cy'uruvyaro, n'Imana ifise ikibazo cy'uruvyaro. Ibibazo Imana iduteza pana Satani, ivyo Imana iduteza ni bisanganye. Reka ndabazana mutahure neza. Hana birivuze ngo Uhoraho yari yamuzivye inda. Mugabo kandi ugiye kuraba hari ubuherezi ico gihe ca Hana bw'umugabo yitwa Eli. Uyo Eli ntiyari yaratojeje abana biwe kuzomusubirira kugira ngo baze babe abaherezi. Ubundi ni vyiza cyane nimba uri mu businessman ko mu bana bawe haba mwa businessman. Sivyo? Iyumvire ndi pastor, mugabo mu bana bane nkabura numwe akorera Imana full time. Siriko muri ko muranyumva? Mu kintu comnezereza nuko abana banje botorana ivyo natoranye. Si muri ko muranyumva? Hakabamwo aba pulpit ministers abazokora Imana ku gatuti. Munga kabazo n'abazokora Imana kuri marketplace, kuri milieu de travail. Siriko muri ko muranyumva? Muga bico bakora cyose bakagikora kubwo gukorera Imana. Kuko abantu benshi bazi ko gukorera Imana ari gufata microphone umuntu akavuga ngo Yesu ashima akavuga ubutumwa bwiza. No, haraho aba directeur ngaba ariko barakorera Imana. Yesu ashima nababwiye mube ivyaka aho muri. Abigisha bigisha mu mashuri, abo n'abakozi b'Imana igihe batahura neza impamvu ariko barakora ko kazi. Nuva meni meziza muri kibazo. Permere wanje yakoreye Imana mu kwigisha. Abamuciye imbere benshi yarabasengesha n'ababwirije ijambo ry'Imana kuri stera. Uyu munsi benshi n'abapastori bavuga ngo twari dufise umwigisha yahora atwigisha ijambo ry'Imana muri primaire. Uyu munsi amwe n'abapastori yaramenye neza yuko ahari karakorera aho hantu ni caka ho. Sinzi ko babantu bakiri muri kibazo nkumva meni meze neza. We have pulpit ministers tukagira n'aba marketplace ministers. Turakeneye abacamanza. Iyumvire dufise abacamanza batari korompe, bariko baracira imanza according biwanye n'ivy'Imana igomba. Beka abarundi twoguma turiko turarira ibibazo vyinshi dufise nuko ishengero ritigeze riramura riha
ahagurutsa abigishwa ba Kristo Yesu bo kuri marketplace, bo ku mirimo ya misi yose. Mugabo namandiko ndavuga ivyo twebwe turiko turasufra mu gihe cacu, abazodukomoka ko ntibazobisufrako. Tuzorara amajoro n'umurango, tuzokora ibishoboka vyose, tuzora ikiguzi cyose gishoboka, ariko abazodukomokako nibaba abashinga mateka, bazoba bashinga mateka bakorera Kristo mu bushinga mateka. Nibaba abasenateur, baba abasenateur bashingira naye Kristo mu busenateur. Nibaba businessman, baba businessman bakorera Imana muri business. Numva amen yanyu muri kino kibanza. Haleluya. Aha abantu baza ngaha avuga ngo nazanywe n'umushinga amateka naka, nazanywe n'umukenguza amateka naka, nazanywe n'umu businessman kanaka, nazanywe na mwarimu kanaka, nazanywe n'umujuge kanaka, nazanywe na maître naka. Numva meri yanyu muri kino kibazo, nazanywe n'umubanke, nazanywe na directeur naka. Niwe yanzanye, niwe yanyeretse ngaha. Kuko umviriza, aho uri watira abameze nkawe. Aba banke batira aba banki. Muriko muranyumva? Abigisha batira abigiko nibo bahura. Aba jeune batira aba jeune. Hamwe aba jeune dufise ngaha bo bandanya kubivyaka, hitworonka ikibanza dushiramo aba jeune muri no shengero. Siriko muriko muranyumva? Haleluya. Mugabo twemere process, twemere ayo Imana idutegurira. Mutahure kino kintu, ibibazo Imana iduteza nibibazo isanganye. Imana yari ifise ikibazo cuzo umuherezi, kuko uwari gusubirira umuherezi Eli yari umusambanyi, yari imboregwa, yari maraya, yari umuntu atacari. Imana ati none ninda zosubira Eli? Eli yashaje, ndakenera uvyara uzoba umuherezi. Ico kibazo Imana ikigiteza Hana gisenga. Murabe kino kintu, igihe cyose Hana yamaze Imana itishura isengesho ryiwe, yari agifashe yuko ikibazo yagize ari kibazo afitaniye n'abantu. Yasenga abwira Imana ngo Mana, urabona ukungene Penina yama misi yose ariko arancokora ko naje ntagira umwana. Uracyari ku rugezo go hasi go gufata kibazo Imana yaguteje ari ibibazo ufitaniye n'abantu. Numva amen imezeza muri ko kibanza. Tuve kuri urwo rugezo rw'abantu tuje ku rugezo rw'impemu, aho tumenya neza yuko ico dushobora kuvyara nikizoza kuba inyishu y'ikibazo Imana ifise. Agisenga ati Imana, umwana Penina ntasubiye kuntwenga. Imana igeze mu sengesho ko ntiyari bwakure. Mugabo umunsi umwana akura, arabwira Imana, shoka kuri verset 11, isezerano isezerano si iry'abana. Igihe cyose wumvise isezerano ry'umuntu akuze. Mumaze kubona abana bariko barasezerana, ntawe ushobora gusezeranya umwana. Umuntu ageze hano avuga ati umviriza vyemere bisinyire, nta mwana asinya, hasinya umuntu akuze. Hana ageze ahana isezerano, Hana ntakiri umwana, Hana yakuze. Isezerano imbere y'Uhoraho ati nyeringabo, niwara umubabaro wanje incoreke yawe ukanyibuka, ntunyibagire jewe incoreke yawe, ukantabaza umwana w'umuhongo nanje nzomuguha. Igihe cyose yasenga mbere ntiyigeze abwira Imana ko umwana azomutanga, paske yarakene umwana bagwiwe. Imana ati no, umwana nkeneye kuvyara si umwana bagwawe, ni umwana aza gusubirira Eli, ni umwana aza kumuhereze. Bazi Imana destiny y'umwana ufise. Tuyu mwana Mana ntwaye hazoba iki? Umuhamagarira iki? Kuko hari abavyeyi bagize ibibazo vyo kutamenya. Maria umunsi umwe yaradekonye be na Yosefu, kurako ntibigeze bamenya umwana bafise uwari. Umunsi umwe gafise imyaka 12 bagiye mu rushengero, hama bageze gutaka cakisigarana n'abantu kabagisha akoni ka Yesu kagise imyaka 12. Bararondeza bagize amatangazo kuri za RTNB, bararondera barabura. Mu nyuma singene bagarutse ati cyo kurondera hamwe twari turi. Baca bagasanga kicaranye n'abagabo ivyanwa, karo karababwira ivyi vyagezwe. Baca baragatora bakasohokana hanze. Abagore bazikare baca batangura kuvuga. Maria ati urazo twakurondeye twe na so wawe. Yesu karahindukira ati sa mwandondera nkandi, kwanza ukoze ikosa, papa wanje si Yosefu.
Mbega ntimwari muzi yuko nkwiriye kuba mu ngoro ya data? Kweki mushaka kumfata nk'abandi bana ba Yohana ba Yakobo? Yesu arafise abafrere biwiwe. Kweki mushaka kumfata nk'abandi? Ndatandukanye nabo, hariho miso yanzanye. Je dois kumaximiza uko nshoboye kose. Mwandondera nkandi. Ntimwari muzi ko mbiza kuba mu ngoro ya data. Iyo kipa maferi ya papa. Ivyo biba biraheze. Afise imyaka 30. Bagiye muri mariage, Yesu arabanguka aragenda, vino irakama. Ikamye bazabwira Maria ati bana vino irakamye kandi turacafise abantu ntiturangenge tubaza Imana. Maria caragenda abwira Yesu ngo rega vino irakamye bagomba maramara. Ikibazo ca mbere ngira kubera ki Maria bamubwiye ko vino ikamye ntibari bamubwiye ngo genda ubwire Yesu, mugabo bakimubwira gusa ko vino ikamye yaciye yidirija kuri Yesu. Biratubwira dusomye ivya igitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yohana yuko hari ibitangaza vyinshi Yesu yakoze bitashoboye kwandika. Icyatumye Maria mu mbabare ndabasarishe gatoya, icyatumye Maria yidirija kuri Yesu. Igitangaza ca mbere Yesu yakoze canditswe n'ikijya tubona muri Jean chapitre 2. Mugabo Maria icyatumye amubwira gacaja kubwira Yesu, yaramaze kubona kumbura nivyo nibwira ivyo uwo mwana amaze gukora ashoboye kuko Maria amaze ati uyu mwana naronse ni umwana w'igitangaza c'ijuru, ni umwana yuzuye amabanga y'ijuru, uyu aricyo yamaze kubona. Hasagenda tubambwiye ko vino yaheze. Yesu ntiyamubwira ngo hego yatso ngoma nkoratse mubwira ati none duriyega nyina wacu mani majambo none ndabikoreka isa yanje ntiragera. Mugabo Maria kubera ko arazi umwana afise, arazi uwo yari yarasengeye, arazi uwo yari yarajanye umugore w'Imana kumva amajambo y'ubuhanuzi ba Simeoni na ba Ana babaye umugore w'Imana igihe kinini bari baramuvuze ko yari afise ibanga ry'uwo mwana. Hatarababwira ati icaza kubabwira cyose mu gikore. Ntiyigeze mubwira ko icaza gukora, ntiyigeze mubwira ko ari kintu na kimwe aza guparticipamwo. Mugabo Maria yarazi neza yuko umwana afise nasura kwemera yuko ahari ibintu biyangara. Babantu sinzi ko mbishoni ko ndavuga umwami twizeye nta musi numwe azo kwigera yemera ko ibintu biyangara ahari, azo kwigera yemera ko hantu. Haleluya. Menyana nawe mu rugendo tugendanye n'Imana. Hari gusenga Imana akubwira ngo ibi nibi ukumva mu mutima nkawo mengo iri imyoje. Mugifo kumenya ko interpreta Imana yimyoje ikivuze kuko akantu kose Imana ikoze karimo message. Umusomwe sinzovyibagira indoto zasimaze igihe ciza byose gusenga mu gatondo ndiko nasenga kubera izo ndoto nenagize nkeneye kumenya ni giki Imana ikeneye canumva mwemerera mbwiye ngo urazi ico bisobanuye kandi urazi ico gukora. Nacemenya neza yuko ambwiye ati injira mu masengesho. Nsenze nkumva ntaca mbwiye nameneza ko ntaragira guhagarika gusenga. Bwizwa kubandanya dukure niwa nabaza umwana w'umuhungu jewe nshoreke yawe nzoca ndamuguha. Yavuye mu kibazo byari biza ko afitaniye na Penina, reka mbahibanga gatoya ikimuzo kinshimira ntaco. Muri bimwe kenshi bituma Imana itihuta kwishura amasengesho yacu ni kubera ko dusenga mu kutamenya. Igihe cyose usenga ikintu kubw'inyungu ziwawe atanyungu z'Imana zirimo, iryo sengesho Imana ntishobora kugishura. Iyi misosi Imana yishura amweke uri umwana, amwekuru umwana ukiri umwana nawe utarasenga Imana ashaka kubikora. Mugabo umaze guhegegwa imbere isengesho Imana izo ukumva ni isengesho munyumvirize neza ririmo inyungu z'Imana hano muri nose. Mu vyuri kurasaba Imana abantu Mana nkiza, Mana ngira amagara meza, Mana ndase gukenyuka. Donc biracari kibazo ciwawe mugabo bidugana kukini murundi gwego rundi. Hari wigeze kuvuga ngo iyo inzoka iri kiragwana n'inkukuma bagwanira hasi inzoka irashobora kunesha inkukuma. Timbwa uburyo bwiza bw'uko inkukuma inesha inzoka nuko itora iyo nzoka ikayijana kuri champ de bataille inzoka itamenyereye. Kuko itwaye gusa hejuru ikayirekura inzoka yonyene iba yamaze gupanika kuko mu kirere ntavyizi ingene iza kubigenza. Hari igihe tugwana tukagwana ku kibuga umugwaniza amenyere kenshi muze munarabe n'ama equipe akina iyo bagiye gukinira kuri tere yabo kenshi bafise amahirwe yo gutsinda.
mugabo iyo ugiye gukinira kuri tera atari gwa uravyumva nyene kuvuze panique birumvikana cyane ndiko ndavuga muri ko muri byo ndiko ndavuga va ku rugeza rw'abantu reke kugwana nk'abantu ubidugane mu buryo bw'impwemu ubwira Imana ati Imana namenye neza ko ikibazo mfise nico kibazo ufise kuko urakeneye abawe bazosigara baramurika mu nzira z'abatuye isi kubw'ivyo Mana sinkeneye umwana kugira ngo nitwa abavyeyi nk'abandi ariko nkeneye umwana agukorera nkeneye umwana bumuvugishwa nkeneye umwana abumuhereza nkeneye umwana aza guhindura amate nkeneye umwana ndaguha hano hana nta kintu na kimwe yariko arabwira Imana kizobagwiwe yavuze ati uyu mwana azoca bagwa kubera ko Imana ari isanzwe ifise ico kibazo yamuteje umviriza bukeye barazinduka baje imbere y'Uhoraho barasenga bahejeje barataha basubira iwabo irama maze Elukana raba ararira hana umugore wiwe Uhoraho aramwibuka abo ijuru ryemeye ko baca mu bihe vy'umubabaro abo bantu hariho umunsi ijuru shaka kumbwira umuntu ari bandi yiwabo ngo hari igihe cyo kwibukwa nico gituma duhera mu bihe byo kubabazwa mugabo turangiriza mu bihe byo kwibukwa niho turiko turavuga suffering iminsi mikuru umuneze numva amen iri muri kiro kibanza y'abantu haleluya Uhoraho agira iki aramwibuka nituraheza ku murongo wa 20 ukuri ko Imana igiye kwibuka abantu muri kiro kibazo aho Imana igiye guhindura imibabaro yabo umuneza n'iminsi mikuru hamwe mwoba muvyize nuva amen yanyemezeza muri kiro kibanza igihe kiragera anasama inda avyara umwana w'umuhungu amwita Samuel ati kuko namusavye Uhoraho Imana ikeneye igitangaza gifise izina ry'Imana abantu barakora nyumva muri kino kibanza Imana ikeneye kugukorera ikintu yo nyene ubwayo gusa yitirirwa apana kititirirwa abantu urazi rimwe na rimwe hari igihe ibintu biba kuvuga ngo ariko urumva ngo naka ngo umutante wanje rero yangira ibi oya Imana hari igihe yugara imiryango yose kugira ngo umuryango uzokuguruka uzobe ikimenyetso cy'uko ni Imana yonyene yuguruye si umwana w'umuntu yuguruye niyo uza gushima Imana uzuvuga ngo iyo atabuhoraho abari kabisirayeli bavuga Imana gusa ushanga turi kumwe koma ndangirize kuri aya makota abiri nifuza ko buri muntu wese amenya hano hantu ishambere imibabaro idutegurira igihe cyose gutanga ikimazi cico turi kubwico tuzocika imibabaro Imana iducishamwo idutegurira igihe cyose gutanga ikimazi cico turi kuco tuzoba canke tuzocika hari ico uri uyu mwanya mugabo hari n'ico uzoba mbwira umuntu ari ruhande wowe ngo hari ico uri uyu mwanya mugabo kandi hari ijuru ryateguye kuzoba aha niho tugomba turangirize hari ico turi uyu mwanya hari n'ico tuzoba ico uzoba kiri hasi ntigishobora kugereranywa n'ico uzoba nico gituma ufite Imana permeta bino bihe tukabicamwo kugira ngo tube abantu biteguye kuriha ikiguzi cyose gisabwa kuko nkuko uwa kabiri yabivuze yitwa Friend Rich yavuze ngo every step forward is made at the cost of mental and physical pain to someone inambuko yose y'ukuja imbere irafise ikiguzi cyayo cy'umubabaro mu buryo bw'ivyiyumviro mu buryo bugaragara bw'umubiri cyangwa mu buryo bw'impwemu nta muntu n'umwe yateye intambuko yo kuja imbere atarisha ikiguzi cy'iyo ntambuko yo kuja imbere nimuriko mumvishe ndiko ndavuga haleluya genda uvyitegereze neza imisi yose imbere yuko ushika ku wundi musozi hari ikintu twita umwonga Dawidi avuga ngo naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu songira ikibininya kuko uri kumwe nanje ni kuvuga ngo umwonga ni hagati y'imisozi ibiri umusozi tugeranye n'intambuko
uteye mu buzima bw'iwawe, imbere yuko utera iyindi hari umwonga w'igitutu c'urupfu ubwirizwa kubanza gucamo. Ntibavuga ngo naho noba, kuko mu mwonga saho tuba, mu mwonga naho duca. Nari nzi ko mbwiye inkuru nziza umuntu muri kino kibanza, mu mwonga saho tuba, mu mwonga naho duca. Abari mu mwonga muri transit. Iyo umuntu ari muri transit ntaba arashika. Abari mu myonga, abari mu mibabaro, muri transit, n'ahantu murindiriye iyindi ndege yindi bacana ahandi hantu, iyindi modoka yindi bacana ahandi hantu. Hari icuri ubwizwa gusakrifya uyu munsi kubw'ico uzoba. Watwigisha muri kyote ya mbere y'Icongereza yavuze ngo imibabaro ni imbuto Imana itera mu buzima bwacu, izo twamira ivyamwa vyitwa ubwiza. Tuzobibona kindi gihe. Mugareka mvuge kino kintu, umutahe ukomeye umuntu ashobora kwishimira muri buno buzima ni ivy'Imana yamucishijemo. Abakora imiduga hari ibihe vy'amagerageza kuri iyo miduga kugira barabe kiyo amayese, kugira barabe kiyo modoka izoreponda ku mabezo abantu bafise. Iyo bakoze imodoka 4x4 iratandukanye na Arione na Probox na Action izindi. Ni imodoka bakorera amabarabara atoroshe. Hari imodoka ushobora gucana ahantu ntuyivaneho kubera ko sico bayikoreye. Mbwa n'indi modoka yindi bakubwira ati umvirize, mu vyondo vyinshi, mu isi y'amabuye, ku midugo, mu misozi, mu gushaya, izo gushikana izo ugiye. Mugabe imbere yuko bayishira ku isoko barayipima. Iyo ihejeje amapimwa canke ayo magerageza ica yinjira rero muco bayitunganirije. Hari umuntu agura impuzu atipimye. Hari ahantu baduha bantu muja kugura impuzu, ndabavugire naho batantumye. Muri Parisien, mu mamagaze yandi, ugerageze ugira ubuntu. Iyo udakeneye uzi ko ushobora gutwara, reka kuyigera kuko uyisambuye hajya basura kuyizinga. Kandi akazi ka mbere kagoye nibaza bajya abantu bakora no kuzinga zijya mpuzu. Umuntu agatabago uravyumva akigera impuzu 200 atanimwe aza gutwara. Umunsi umwe negeze kugenda ahantu usanga nigeze nyinshi sinari na bibonye, mugabo mbona nta nimwe nshimye. Cambo no umuntu arambwiye ngo none ngo nguragiye atanimuguze. Ndavuga nti ace ntwari yo ntashaka. Basi nimiburi ndamure comfort gatoyi. Impuzu kiru yambare urayipima. Reka ndangize ndababwira kino kintu. Imana hari abantu yaturemeye hano muri buno bugingo. Wowe nturiho ku bwawe gusa, wowe uriho ku bwundi muntu uzi cyangwa utazi. Hari umuntu ivyo ariko arabamwo azobifashwamwo kubisohoka na wewe wabiciyemo. Biroroshe cyane gose. Hari umuhungu rigeze gusengera afite ikibazo c'amayenteste, yaramubabari cyane gose. Hama arakira, aje gukira acambwira ati jewe umuntu wese azoba afite ikibazo c'amayenteste, imbere yuko umusengera nzobanza kumushingira intahe y'ukungena Imana nkijije amayenteste. Ahantu hose yanjanye hariho nabonye ari njo wapa aho kandi kera 2012 uyu nawe yaragoye amayenteste ico gihe, yaba mu Buyenzi. Unakumbuka? Turangiriza kuri none ntahe murabi gituma Imana yemera ko tubabara. Hari muri 2012 urakoze 2011 arankosoye n'ubu wankosora twahejeje pani imbere y'abana. Oya ndiko ndakire. Amen. Yaba mu Buyenzi nawe rafise ikibazo c'amayenteste. Uyo muhungu nasengeye amaze gukira, umuntu wa mbere yanjanye ko yari umumama mu Buyenzi 2011. Sinzo kubyibagira. Uyo muhungu ahejeje kumubwira igitangaza cabaye, jewe nta namajambo nari mfise.
kuko yamubwiye ati uyu mukozi w'Imana ndakuzaniye. Aramubwira ati sunakumbuka ingene je nari imeze. Mugabo ndamwaje acambwira ko aho yari yagiye ngo amusengere bari bamubwiye ngo afise amadayimoni amajana ngahe? Amajana 777. Ibaze ntibanamusengera gusa mu iyo information ngo afise amadayimoni amajana 777. Baramubwira ati umviriza nturinde uriyamvya urarindira igihe nyene nicagera uzopfa kuko ayo madayimoni naho turayakuramo gute ntashobora kuguheramo kandi yaguteje ivyago urimo. Mugabo umuhungu atangura kumushingira nta kumyere yakize. Sizovyibagira. Aramubwira ati mama tuvyibuka ingene je nari imeze. Ati umunsi umukozi w'Imana asengera. Ati uwo munsi nyene agenda umva akayaga aramubwira karenganye mu nda ngo ndamenya neza ko nkize. Ati co gicaciye kiba ku buzima bwanje naciye nyene ntangura kurya ibintu ntahora ndya. Aramubwira ati umviriza ni waza kumva avuze ngo kira mu izina rya Yesu ngo uzocumenya neza ko uze kucumenya neza yuko urakize. Sije ndiko ndabivuga biriko bivugwa n'uwakize. Hari amakuru tuyivugiye atagira uburemere cyo kimwe n'igihe havuzwe n'abaciye muri abantu baciye muri kino kibazo ngumva amen yabo. Haleluya. Imana itirika dutegurira nuko zoba abantu bashinga intahe. Abantu hari umuntu akuganiriza ugaca wumva birabaye. Kurako we ntavuga amateori avuga ivyo yabaye. Umudandaza yahomvye hama kunguka ahuye n'uri karahomba arafise message amubwira. Urazi kintu aca mubera nico nise muri kirute ya kabiri izozo kivuga hanyuma umumarayika w'ijoro. Hari abantu bahagurutse abantu n'abantu batsinze ivyo babayemo basose mu vyo babayemo. Iyo bageze imbere y'abo bantu barafise amajambo vocabulary yuzuye akwini. Cyo gituma yatubwiye ngo tuzokwirura abandi nkuko natwe Imana yatwiruye mu mibabaro yacu. Muga munyemerere ndangize kuri ijambo. Genda kuri verset 6. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 6. Aho hantu ucugenda uhatwaye kuko hazokurongora mu gihe usigaje kubaho muri buno bugingo. Amen. Uye mama nkimusengera ako kanya nyene yakizo umunsi nyene. Ico gihe aje gushinga naye hari kera turi mu mashitingi. Turi mu matete niho uyu mama yaje gushinga intahe. Avuga ya madayimoni baramubwiye afise avuga ukungena Imana amukirije uyu munsi ni muzima. Urazi ahava mbe uva he? Ava mu kinama ibukirasazi aje gusengera nga kubera iki? Aha hantu yahabonye Imana. Reka mvugishwa ku buzima bwawe. Hari abantu bazofata indege baje kukuraba. Hari abantu bazofata indege baje kukumviriza. Hari abantu bazofata indege baje kumva impanuro zawe. Hari abantu bazova ahantu kure bazi kukurondera kuko icyo bakeneye ari icyo Imana yacibiye mu buzima bwawe. Abavize n'ubamene yabo muri kino kibanza. Haleluya. Haleluya. Avibukira sazi hariya mu kinama aje ngakubera iki? Yabonye Imana. Yabonye Imana imukiza. Imuhora amadayimoni amajana 777. Bamubwiye ko bidashoboka. Mbabwire ikintu kimwe. Hamwe n'ivyo ducamo broshate Zakov. Hariho message dufitiye abururunganwe. Mbwira umuntu hero ndi ni Imana yironkera. Ni Imana yironkera. Ni Imana yironkera ibicisha niyo ihaze. Mugabo ni Imana itabura igitangaza yakirombeye mu buzima bw'iwawe. Abavize n'uvamene ya muri kino kibanza. Hey! Imana iguhezagire usubire mu kibanza tubukomera amashi menshi. Kera fasha gusoma tugiye kurangiriza ahantu nyene. Ngo ngwiki iyo tubabazwa kuba ari kugira ngo bibazanire kwirugwa bona gakiza kandi iyo twirugwa kuba ari kugira ngo bibazanire kwirugwa nyene guserukira mu kwihanganira imibabaro imwe niyo natwe tubabazwa. Hano Paul karavuga ikintu gikomeye. Umunsi ntahura aya majambo naronse bagage yo gufasha abantu bari mu bihe bitoroshe. Avuze ngo iyo tubabazwa abari kugira bibazanire ukwirugwa bona gakiza. Donc hari abantu munyemenda bivuge namanutse gatoya. Hariho abantu Imana igira icizere cyo kubabaza mama Anne kugira ngo abandi baze birugwe. En fait hari abantu Imana isacrifier
hari abantu imana ihitamo ikavuga ati we ngoma ndakubabaze, mugabo kubabazwa kwawe nivyo bizotuma uri makamba yirugwa. Siriko muranyumva? Icyatumye nemera kurira ni kugira ngo bariko bararira mu gihe kindi baze birugwa na wewe wiruwe igihe wari kurarira. Umunsi nawe urakino kintu sinasuye kubaza Imana, Mana kubera iki jewe? Why mirror? Kuko hari ibintu nabone ngo Mana kubera iki jewe? Siriko nunga muri kino kibanza visa abantu bavuga ati Mana mu bantu bose waboye. Hari abantu muri kino kibanza bibaza ko ari ibintu bapfa n'Imana. Mana kubera ko nturi kurabazwa kubera ivyaha wakoze, harababazwa kubera ivyaha bakoze. Nturi kurabazwa kubera intege nke wagize, mugabo juste gusa Imana yagutoye mu bandi iravuga ngomba wewe ndakugire kamagerageza, ngomba mbabaze wewe kugira ngo nze nirura abandi. Naci nahura imigwi ibiri y'abantu bakomeye, pana bakomeye, imigwi ibiri y'abantu ibaho, mugabo muri yo migwi ibiri harimo umugwi umwe ukomeye. Ndangirije ngaha, numugwi w'abantu babeshaho abandi. Hari abantu b'uburyo bubiri, hari abantu babeshwaho n'abantu babeshaho. Vugira kano kantu, hari abantu babeshwaho, hari n'abantu babeshwaho. Ushaka kuba mu mugwi w'abantu babeshaho cyangwa ushaka kuba mu mugwi w'abantu babeshwaho? Ababaho ubuzima bwo kubeshwaho n'abantu Imana yeparanya ibibazo. Abazaho ubuzima bwo kubeshaho abandi n'abantu Imana izobabaza. Tumweni majambo cyo Paul acavuga ngo it's a privilege, ni privilege yo kubabazwa, ngo ni mwagabiwe gusa kwizera muri Kristo, ariko mwagabiwe no kubabazwa kubwiyo. Mu yandi majambo hariho ibakwe ridasanzwe mu kubabazwa n'Imana, kuko abababazwa n'Imana nibo babeshaho. Mwanyumvise? Nimba Imana yemeye kubabazwa, jewe mu buzima natawe kino kintu, umuntu nubaha muri buno bugingo n'umuntu ariko arahuhutishwa cyane. Uyo muntu ndamufitiye respect iteye ubwoba, kuko niyasohoka muri ivyo bihe, uyo muntu ivyo yaciyemo n'amashapitre y'igitabo cy'ubuzima. To iyo tubabazwa abari kugira ngo abandi bibazanire. Hari abantu bahomba kubera abandi, hari abantu bateba kuvyara kubera abandi, hari abantu bagwara bakaja muri koma kubera abandi, hari abantu bakena kubera abandi. Si kubera wewe, ni kubera abandi. Ngira umuntu ati kubera abandi. Hari abantu basuzugurwa kubera abandi, apana kubera ko bashatse kubaza. Imana iravyemera kubera ko hari abantu mu buzima bariko barasuzugurwa, naho ndashobora kubafasha atari wasuzugurwa. Mwavyumvise? Rero ibi vyose bituzana ahantu dutanga ikimazi kuco turi, kugira ngo tugire ico ducitse muri kazoza. Nimba tubabazwa ni kugira ngo mwebwe abandi bibazanire ukwirugwa be n'agakiza. Muhaguruke ku maguru yanyu dushime Imana. Ushizwe hejuru Mana yacu, abana bawe turakubasha, kubera ko nasanze yuko uri Imana atamusi n'umwe yigera yemera ko imenyerwa. Ntitukumenyera, nta munsi n'umwe tugera tuvuga ngo twakumenye wese. Wamufise ivyo wisigariza wibikira kugira ngo tubanane tukurondera, kuko uracafise byinshi byo kudutoza. Abana bawe urabazi kandi urabasobanukiwe uhora. Ukwezi n'ukwezi ugiye kudukuramwo Imana handwa neza mu mahinguriro, aho wari kurahingura ubuzima bwacu ukoresheje ivyo tunyuramwo, ivyo ducamwo, kugira ngo dusoke turi vyaka bimurikira benshi mu mwijima,
aho baheza bakitora bakamenya neza impamvu iri kubaho kwawe. Warakoze kuduhitamo kugira ngo tube abo kubabazwa nawe, kuko ubutumenya neza ko ntiwabikoze kubera urwanko, ariko wabikoze kubera urukundo rwinshi udufite kandi ufitiye nabo waremye. Turagushimiye ku cyizere cy'uko wemera ko tubabazwa. Turagushimiye ku cyizere cy'uko wemera ko duca mu bihe bibabaje bigoye, nk'uko ijambo rya buri tubwira ngo iyo turiko turababazwa ngo abari kugira ngo duhanwe ubwiza na Kristo. Hari ubwiza bwa Kristo dushobora kubamwo tutemeye kubabazanywa nawe. Kandi Paulo yabivuze neza ko ibako twagiriwe atari uko gusa twizera muri Kristo Yesu, mugabo harimo kandi niba kujya kubabazwa kubwiwe. Ndasengera abana bawe batahuza ibinyegezo, bamenyeshe aya mabanga, babeho Mwami Imana njwe neza, bazi neza icyo kurahingura mu buzima bwabo. Ijambo ryatuvuga ngo kwizera ni kwaheza guhingurwa muri twebwe. Ndasenga buri muntu wese Mwami Imana njwe neza ukwizera muri we guhingurwe kandi guheza igikorwa cyo guhingurwa, maze Mwami Imana njwe neza uduhe guheka amahanga, uduhe guheka benshi, uduhe guhoza benshi, uduhe kubera umuco benshi, uduhe Mwami Imana kubera ubutabazi benshi. Uzobukoze Imana yacu kwizerwa. Nta numwe wazanye adafise ico umwitezeko, nta numwe wazanye kugira ngo abo wo kuba inyongera, ariko buri muntu wese wazanye uhoraho wamuzanye, kuko Imana yanje kwizerwa hari ico ukeneye kumukoresha muri buno bugingo. Uhezagirwa Imana kandi ukomeze Imana yanje kwizerwa kubana hatwe muri byose no guhezagira ubugingo bwacu, kugira ngo duheze kuba mu byo waduteguriye, maze Mwami Imana twinjane nawe mu bihe by'insinzi wategura ubuzima bwacu. Izina ryawe niryo duhaye icubahiro, mu izina rya Yesu Kristo, amen.